Zakariya amubonye ahagarika umutima ategwa n'ubwoba, yarabonye ibintu atamenyereye. Umumarayika aramubwira ati ntacu utinya Zakariya, kuko ivyo wasavye vyumviswe. Umugore wawe Elizabeth azokuvyarira umuhungu, uzumwite Yohana. Uzonezerwa, uzohimbarwa, kandi benshi bazonezererwa ukuvuka kwiwe. Ukwezi kw'icenda n'ukwezi kwawe kwa kuvyarigwa igitangaza cawe. Abantu nibakeneye kunezererwa n'ukuri ya sente, bagomba kunezererwa n'ikivutse. Hari kivutse kigiye gutuma abantu banezerwa. Abantu nibagikeneye ko tubabwira, ntibakeneye amasinye, bakeneye kubona Yohana muzima, bakeneye kubona igitangaza kizima, bakeneye kubona ikintu cabaye. Ntibanezerewe inda yiwe, banezerewe. Abantu bagiye kunezererwa kuvuka kwiwe, kuvuka kwiwe, icara hataboneka kuza hagaragara. Ukwezi kw'icenda n'ukwezi kwawe ko kuvyarigwa igitangaza cawe. N'ukwezi kwawe ko kuvyarigwa, apana kuvyara, oya kuvyarigwa kwawe. N'ukwezi kwawe ko kuvyarigwa igitangaza cawe. Hano Bibiliya yavuze ngo Elizabeth agiye kukuvyarira umwana w'umuhungu. Hama murabe ikintu gitangaje. Elizabeth c'est la femme de Zakariya, ni mugore wa Zakariya. Mugabo Imana ije kumuraba ntiyamubwiye ngo ntacu utinya Zakariya, ngo kuko ivyo mwasavye. N'umugore wiwe mugabo ntibavuze ngo ivyo wewe na Elizabeth mwasavye. Ivyo wasavye Imana vyarumviswe. Ndabira ukuntu ijuru rishobora gufata umuntu umwe, uravyumva, rikabatandukanya. Umwe akabuvyara, uwundi akabusenga. Hategerezwa kuba Elizabeth, Imana itegereza gucishamo igisubizo c'ivyo wasengeye. Ego cyane. Abantu barashobora gutekereza mbega Elizabeth ko batamushizemwo. Elizabeth cyari caramuzanye mu buzima ku nzira ya Zakariya, kwari ukumuvyarira, kuko Elizabeth azokuvyarira. Kubera iki? Abantu bafitiye umwanya guhereza imibavu Imana, abantu bafitiye umwanya igicaniro, ntibashobora gusubira kandi kuba igikoresho c'igisubizo ngo gicemwo. Oya, twe turahereza hama ikadutegurira aba Elizabeth bajejwe gucishirizwamwo igisubizo c'ivyo dukeneye. Uku kwezi rero kw'icenda ndakurahiye hariho ba Elizabeth batariko barosereza imibavu, ba Elizabeth batari mu buherezi. Imana igira inyuzemwo kugira ngo wakire umwana wawe, wakire umwana wawe. Mugore n'umugabo, ndakwibukije kandi aba n'umugore n'umugabo. Aha niho bigaragarira rero icari cyo equilibre. Ntitwosenga twese. Biranashoboka yuko Elizabeth ivyo gusenga ari yarabivuyemo, nubwo batagawa yaragerageje kurinda intaye, mugabo Elizabeth ntiyamuherekeza. Bibiliya yavuze ngo Zakariya ntacu utinya, ivyo wasavye umwami Imana vyarumviswe. Nimba rero vyarumviswe, eheraba Elizabeth agiye kukuvyarira. Ndabona igitigiri c'abantu barenga nka 200 muri uku kwezi ku nzira yawe. Atakindi Imana yabazanye kuvyara, yabazanye kuvyara. Mvuze kuvyara ntiwumva umwana gusa, wumve vya bindi wari umaze igihe kinini utegereza. Ndabona igitigiri c'abantu 225 personnes ijuru rigomba kudisponibiliza muri uku kwezi kw'icenda, bazanywe no kugira ngo Imana inyuzemo gusa igisubizo cyawe. Wewe warasenze
kandi ibyo wasenze byarumviswe. Nimba byarumviswe rero hari abantu bari disponible kukuvyarira ibyo wasabye Imana. Sishaka unterera indirimbo yo kumbwira ngo bimbaza igihe kirekire, nibishaka ibe bibaza imyaka 30. Gusa Imana n'umwizigirwa. Bibiliya ntiyamubwiye ngo ivyo wasavye nawe yarasavye agera ahantu aracika intege. Umugabo yacitse intege yarasavye, yageze ahantu atakironka ico abwira Imana, ariko yarateze umutego. Nigiki umutima wawe witeze? Nikiki wasavye umwami Imana? Kuko ico wasavye umwami Imana cyumviswe. Hariho Elizabeth. Uku kwezi n'ukwezi ko kuvyarirwa igitangaza cawe. N'ukwezi ko kuvyarirwa igitangaza cawe. Ku kwezi hari ivyo wagerageje kuvyara mu nkomezi zawe vyara. Erega rimwe na rimwe hari igihe dusenga umuhereza akagera ahantu akavuga ati reka nkubitemo training nanje niruke nkuko abandi biruka. Wapi? Ati reka nanje ndondere bika. Wapi? Kubera ikijuru ritekanije ko umuhereza atavyara, avyarirwa. Abose bimaze abakora igikorwa c'Imana baravyarirwa. Iyo turiko turosa imibavu hariho ba Elizabeth bariko barubaka inzu. Iyo turiko turosa imibavu hariho ba Elizabeth bariko baregeranya amafaranga. Iyo turiko turosa imibavu hariho ba Elizabeth bahawe akazi muri banki. Iyo turiko turoseza imibavu Imana ikitegura ba Elizabeth bazosohoza ico wasabiye ku gicaniro. Bari ibintu tudafitiye umwanya n'ukuri. Aho rero ndahebuje abaherezi akazi kabo bajejwe kutubwira ngo nshikirayo. Ati dadi siniko ndaboneka, aturambwirira Imana. Ndaguhebuje. Abo ni ba Zekariya bigwanira, badashakuza kosa imibavu, badashakuza guhereza, badashaka kumva igikorwa c'Imana icarico, basuzugura igikorwa c'Imana, badashira umwete ku gikorwa c'Imana. Ntabwo turi kumwe abo. Marayika sanga umuntu ari ku gicaniro kubera ko itasanze bariko nabo ntibariko barasenga, ariko bariko barasengera hanze y'igicaniro. Abantu bakwega amaguru kuza imbere y'Imana, abantu bumva ibintu byo gukizwa ngo namba mwishengero ngo iminsi ni myinshi ngo igihe cyose ngo munzu y'Imana ngo reka mfate ropo. Ndaguhebuje. Zamura ibiganza byawe dusenge. Mana turagushimiye, turakiriye ijambo, ndakiriye ijambo, ndagushimiye ijambo, ndagushimiye ijambo ryawe, ndagushimiye kutabesha, ndagushimiye kutari umuntu ngo ubeshe, ndagushimiye ko abakwize batazokogwa n'isoni, ndagushimiye ko abakurondeye ivyabo vyumviswe, vyamaze kumvirwa, ijuru rya vyakiriye. Korneliyo we gusenga kwawe kumviswe, ariko urakeneye Petero. Urakeneye Petero ategerezwa kuza gusohoza ico ukeneye. Korneliyo we gusenga nuko iwawe, ariko hari umuntu ari disponible, hari umuntu ijuru ryateguye kugira ngo aze kugukura muri iyo susi, aze kugukura muri iyo confusion, aze kugukura muri uko kuzazanirwa. Ba Elizabeth bariteguye kugukura muri uwo mubabaro wari umazemo igihe. Ba Elizabeth, uwo mwana azoba umukuru mu nyongazima. Uzohimbagwa, uzonezerwa, kandi abantu bagiye gutangazwa, abantu bagiye kunezerezwa no kuvuka kwiwe. Harageze ko igisagara kimenya ko wasenze, harageze abo mu bana bamenye ko wasenze, harageze abo mukorana bamenye ko wasenze. Igihe cyageze bamenye yuko utarondeye kiranga, utarondeye kimbirigiti, utarondeye Ashitaroti, utarondeye Nyabingu, utarondeye Ashera, utarondeye kwezi. Urakaza Elizabeth we, yewe gaye twari yewe Elizabeth we, vyara abantu banezerwa. Ukwezi abantu baranezerwa, ukwezi abantu barubifata kwitama, ukwezi abantu baratangara, ukwezi baribaza ibibazo vyinshi. Ukwezi makasha prehade, ukwezi gawamana we, turagushimiye. Turi itariki 3 dusengeye mu butatu bweranda,
dusengeye mu mwuzuzo wawe ubutatu bweranda. Turagushimiye, turaguhaye icyubahiro. Uri Imana nziza, uri Imana ihambaye, uri Imana ikomeye. Ndakwakiriye jewe n'umuryango wanje, ndakwakiriye jewe n'abana banje n'umufasha, ndakwakiriye jewe n'umuryango wanje wose w'amaraso. Wakwezi we, ugukweza abantu batangare, ugukweza abantu banezerwe. Intsinzi yanje yewe Elizabeth, guhera uyu mwanya vyara 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 Elizabeth. Nawe wari umaze igihe uwo mwana ariko arakubuza amahoro. Mbega uyu mwana ni giki? Mbega ibi bintu mfise nzobihane? Uwo muntu yari amaze igihe abura amahoro yo kuguha amafaranga. Uwo ni Elizabeth. Nayazane nihazoronka amahoro. Ba Elizabeth bagira babuzwa amahoro kugeza bakuzaniye umwana wawe. Umwana ukeneye uramuzi, igitangaza ukeneye urakizi. Bagiye kubuzwa amahoro kugeza bakuzaniye umwana wawe. Hama abantu bakubona n'umwana banezerezwa no kuvuka kwiwe, banezerezwa no guseruka kwiwe, banezerezwa no kuba Imana. Mu izina rya Yesu dusemere tuvuge ngo amen.